kiri gute kiri Imana wo mwijuru umwaka umwe 2 3 gahera kurenga ibigodiko uri umugore gufuma n'umugabo arenga ibigo nukuri isigeze hatemba none ukagira ngo ubu y'abakobwa twese twafata decision abahungu bose iyo badusavye tukanka wibaza ngo ibintu by'ubusambanyi vyogwiriye gadiko byose biva ku bakobwa twafata decision n'aba bantu bariko batera amagreve ngo baturongore bakurongore ufise iki muri wewe uyu mwana wamubonye nawe ese wowe uvuga ngo bakurongore ufise iki gituma umuntu yo kugira umugore ndavyibutse nje numva mbabaye mu mutima urazi ndakubwira nukuri abantu b'Imana turakeneye Imana ko turakeneye Yesu n'izina ry'Imana bazoza bivugira n'ukuri ntazozavuga ngo baturongore nawe yarakuvugiye urazi iyo mwana akeneye Yesu ujya nta muntu akeneye ujya akeneye Yesu n'ukuri kwa Mungu hariho umukobwa usanga afise nka 20 mugabo bivanye n'ivyo akora n'ingesa afise ugasanga asa n'umuntu wa 35 40 inzoga nyinshi gusamba cyane ugasanga umuntu isura yarakunje suko ashaje suko abuze ico gufungura muga kubera ibintu akora n'ivyaha bamwe yego bigatuma umubiri uhinduka kenshi bameze nk'amavoka bakandaguzwa batagugwa urabibona abahungu arige baguterana ipasi kubyo wibaza none ko ndi mwiza ko naronka urugo hari ibintu utaraheba biragoye pe menga ni kizungu menga niho bikose kuri biragoye rero kugira ngo uzogira mu mahigwo umuntu aguhonje rimwe aguhonje kabiri aguhonje gatatu yumvira gushira mu rugo kandi agukenere yari hakuronka kandi abantu bagomba kurongorana kugira ngo baje kubyara kugira ngo kandi babe satisfait n'ivyo bintu bari mu ngo zabo mugabo nimba je umpamagaye kwa mbere urandonse kwa gatatu urandonse reka dufate ko dusimbije naho nyene kubw'impamvu z'akazi washa wumvira ko ndongora gute mugaje uzakorera zose vuga ndongora muga ntuvuge ngo muturongora muturongore nta bagabo babuze abagabo baruzi barahari nukuri benshi ariko barishara bakibaza ngo turongore bande hari indaya y'insirimu n'indaya fake ariko ivyo ntubizisha diko indaya iparika muri arena n'iparika mu bwiza kuri katire nico kimwe mu kugura uguramwe indaya yo muri arena inywa-shisha mugiye mu bwiza inywa ifegi ya 500 kandi inzoga muri arena ni wacu kimwe niyo kujya kandi muri commentaire bazashavuga ngo abimenye gute bazabe kubyata wa mukobwa tugo nawe no ruhicisha ribe Yesu yangiriye ubuntu nimba ari ikintu numva vraiment shibira Imana ubuntu Imana yangiriye kumenya Imana biraryosha yes me amor hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imico yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Okay, ladies and gentlemen, ndabakengurukiye n'umugisha udasanzwe kongera kubana namwe no munsi nakandi karyo kadasanzwe ndakubwira ngo make sure ko wagize subscribe kugira uhore wibera wa mbere nababwiye ngo no mwaka muzoryoherwa no mwaka udasanzwe tuziga dutwenge turyoherwe noneho entertainment ibe entertainment for real Jenny kandi kuri Leonce the son bwa Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador nakiriye umuzungu yirabura umwe mu bakobwa basa neza by the way muri cinema y'u Burundi yitwa Lina abenshi agiye bashira ko akantu ka Lina Movies iyo ni brand akoresha bone ko nk'ibisanzwe ya Jaberewe kuko nakona kumwe Lina wewe utowe kuko ndakuzi cyane muri fashion wo kwambika abandi wewe ni we yambike nuko merci fashion mbwa no minsi mengo warayihebye basi ndayihebye ko ntakibona utwereka amakora
kubera ko yareye kwikora agadiko nuko nizo nabonye umwanya munini wakunda kudandaza sure si cyangwa ugasanga nizo zangumyemo nizo zagugumyemo wakunda kudandaza impuzu mwene izo oya z'abamama amapantaro y'abapapa impuzu z'abamama abajene yego muri rusange twese hamwe none munsi nari nzi ngo warabiheje sinobiheba uracaca kariya ko kurangura ariko kamana we ndabandanya gake gake biraza none nukuri ndashima Imana na business kwari ko turavuga byose wow undamukiriza abantu hano hantu si ubwa mbere ndakwakire ndavyibuka ariko ubwa mbere ndakwakire mu buryo butari bwiza reba kico gihe n'ivyuma byaracukoye uravyibuka ubwo rero usaba imbabazi ndazisabe wowe canke ndazisaba abantu twese nyakubahwa akazi Rina mu byubahiro byanyu ndasaba imbabazi ku kiganiro ca mbere ariko barakibonye muga amajwi ntiyasohoka neza namwe mwadukurikiranye mutari mwabyumvise neza mutubwize ko imbabazi ariko sinzi impamvu kenshi yongeye gukorana nawe habanza akazi du challenge nyene sinzi ariko iyo hatabamo challenges mu bikorwa ntibiryoha urazindi mpamvu nibaza ni ukubera ko tuba tugiye gutanga inyigisho burya ikintu citwa Luciferi ngo kirafuhira inyigisho nzima mwa nkiyaba nk'ubu twari tuje kuvuga ngo nibaturongore akorera ako reka here canke turakavuga ubundi bwayi reka tubanze twivugire kuri filime Rina Rwakire yamaze gusohora filime iri hanze ndayivuga ko iki kirenze ico wobuze tubwire ku gikorwa cawe kubera ko kuri YouTube ho yahageze iri kuri Rina Movies no bashobora kwisanga kuri YouTube imwe mu mafilime ahagaze neza ariko aravugisha abantu banje kubashimira cyane mwakoze ntombwe ngo ndamutse abakunzi baramutse rega je nyene mba nanagiye mba nibaza ngo baramukije bagwe mu ndo bahena kabisa ndagize mwiriwe bakunzi bacu mwese bahena mwaramutse haraba ariho bakivyuka mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye yego bazina ni Rina Movies mumenyereye muri entertainment abantu mu artiste and nkabamperuka kubaha igikorwa gishasha citwa Silence. You have to be quiet. Yes. Singasuye mbega. Ariko mba nk'ubu nyene noca mpurama ikiganiro coba gipfuye. Coba gipfuye mugabo biratwigisha. Ni ryari umuntu akwiye gutekereza ni ryari akwiye kuvuga. Ufatiye kuri filime. Ufatiye kuvuga. Ufatiye kuri rya filime yawe. Oya ni bibi. Nta babwira pe. Umva mwamukiravye koko. Akombe inyigisho nyene irimwo iri kwako kantu narengeze. Muguko biri kose ndibaza nyene muzigisha uburyo kumbore hari umwanya wo kuvuga n'umwanya wo gutekereza siho haho niko biri ambwa basi duhonje ko kubimaze gusohoka kugeza ubinyigisho zigeze iracari episode ya mbere ego voilà iracari episode 1 tubona umugabo agendana umwana ntituramenya suite bikurikirana uko byagenze ego nibaza ko in deep inyigisho pe muzozibona ako nyene hari umuntu nabonye yagize comment rinavuga ngo uri umwana mubivuye kwe gufata umuntu yitwa Rupfu ari umugabo abaye nka Rupfu urumva menga n'umuntu atikora ko bijya ibintu tubibona akaba tanguye film ahetse umwana nabonye agasena ariko arabwira umuntu amwinginga nimba ngo babane muri chambre imwe muri chambre muri chambre ngo azozara muri hudura mbwa tayo tije kwanza ntivyoba sino bantu n'umuntu muri chambre afise n'umwana Rupfu ari muri situation ikintu bitwa situation muri situation rero urahakomerera soit turakomera canke ugapfa none ujya mwana ariko mani no filime kwe mutangiye mufa kwereke mutangiye mufara abantu guhera ku ntango nukuri tukaba menga muhereye aho mwari guhereza oya siho twari guhereza habanama kujyane ko ni kwitegerezwa kubanza yego tugomba kwigisha abasore muri rusangi abajene muri rusangi kuko hariho amafuti dukora mugabo inyuma bikatugaruka rero dutubwirizwa kwiga twitonze muri silence kandi nta muntu yigira umwana w'ubwenge ngo yumvira mu ndu yes ariko hari n'igihe bisaba kugira agacerere juste kugira ngo twige neza tunatahure silence yes wari waratevye ariko uzanye ikintu kizima abantu bamaze iminsi barekarama ngo Rina yagiye mbo bakubona no mu yandi ma projet mugabo agashaka kukubona muri projet we kuko wamenyereje abantu kubonekana mu bikorwa byawe gusumba mu by'abandi wari wagiye akazi ubuzima bwa misi yose kuko murabizi ko film itadutunga yonyene rero umuntu abwirizwa kwirukanga hariya na hariya kugira ngo tubone ukungene
turi inzu z'Ubujumbura murazi ko bigoye. Iza hano nazo zigwije nka gatatu. Yego. Twahirukana anyway aha muri Ebenezer Palace mba ndavyibuka. Nahise nibaza ngo kiya gihe nibaza yuko wabaye umujenama waho. Oya. Nagusanze kuri hanze. Ndavuga ati narakijijwe noneho se gukizwa byonye nabaye umupanekoti. Oya mahako umupanekoti vyongora jewe vyongora. Nayo mahereni kasha. Basha vyongora nabo baramaze. Akujya musi wari wahageze gute? Uri hano gute? Vyagenze. Kuri entre encore wakira aba pasteur n'abantu bose binjira. Byarabacanga. Ari muri service urumva jewe singaya akazi. Ziwe ndogo ziwe pesa. Wow. Yego. Barambwiye ngo dufashe ndagenda ndabafashe. Hamaka ikiraka kirahera amadataha. Ntabo baba barakuravye baravuga ati mugo no mukobwa aradutsitaje. Nyene baratsita. Kubera ko je nkaje ndatahura outlook yawe outfit uburyo ubonekana look yawe. Mbwa hari abantu bashobora kukuraba bakakujajinga ukundi situ kuri no monde y'abakizwa. Baragutahuye nkana bakubona. Surtout nk'abapanekoti. Apanekoti niho bashobora kuntahura. Baratsitara gose amanaka ava inzara zikava urumva nyene bakihangana. Ati no muntu yagize ngaha gute. Nibamenye yuko gukizwa ngo usi jewe. Akanongere mvugana ko nkunda kumva n'abantu. Gukizwa burya ngo ni mu mutima. Gukizwa ni mu mutima ariko hariho n'irindi jambo ry'Imana ritubwira ngo tuzobamenyera kuvyo bama. Mugabo kuvyo bama nibisigura look nibisigura amahereni nibisigura ivyo. Hari umuntu ashobora kubagenda yambaye neza yikwijije. Mugabo ga yewe ivyo akorera nyuma biteye isoni biteye ubwoba. Yego. Rero je sindi umwe muri abo n'ukuri. Ndabikora juste nkinezereza je nyene. Mbahagaragaza kubivuga ngo babakobwa ngo bo mu bijipo birebire. Binyegetse mu bikanzu birebire. Ni babi. Nkare mvuze ati ndabivu. Oya. Nawe urabibazi. Mugari navyo tuma biyangara. Ego kano katukumvika. Byo tuma biyangara mugabo. Ukaba wikwije. Oya. Gusa hacaza cha kibazo tese umuntu yitwa ko yikwije rya. Oya. Kwikwiza ni byiza kwikwiza nka jewe. Urabibona jewe? Je vraiment ndafise ukuntu novuga ati kunambaye gutya. Kumva ko hari ijwi riko rinyagiriza. Uwo bamwita mwe muyera. Mwe muyera ntagenda na penekoti gusa. Umuntu wese agira mwe muyera. Siko? Hari inyambaro ushobora kwambara nkavuga ati iyi vraiment sindenga muri iyi cumba yanje. Urumva? Nindi none numvise jewe ndamahoro nkumva ataho nsitaza hatsitara arasanzwe gutsitara ashaka. Ukumva umutima urabikwemerera. Je umutima ubinyemereye nkumva ndi Amina. Diko nukuri sindakwitaho pe. Mugabo ndabira mugihe umutima wewe wabikwemerera. Ugasanga abo uhura nabo bo umutima wabanke habura batsitaza. Ariko none bibaye ngombwa ibyo bintu nibo bihagarika ukabiheba. Yo kugira ngo ndakunezereza. Mbo ninjye kunezereza ahubwo uborohereza. Nta muntu n'umushaka diko mwisi y'Imana uborohereza. Yo Mana yo mwije. Ntago nakimwe bakora ngo uborohereza abantu. Nibikunda. Nigize mweranda ngo yigize mweranda. Ndaborohereje kuvyumva ngo ko asigaye acecetse. Rero jewe I live my life. Ndakora ibyo numva umutima wanje wahisemwe nyene ko nkora. Nukuri nta muntu n'umwe nonezereza. Muga rundi nakiri arambwiye ati uramutse akwifuza we nubwo kwambara igera kubirengara arakwambura mu arakubona uri gusa neza. Tunga abagabo muremwe mwirari. Yego ashaka no gukuramutsa umuntu intoki ziwe gusa kumva ngo hari ukuntu habaye attraction somehow. Dr. Love. Niyadari zana na Kirerina urumwe mu bantu nkunda bakunda kuba bafite du segment canke utuntu tw'ubwenge basiga. Sometimes nagukorana no kuri TikTok. Nifuza ko tugaruka ku buri bimwe mu bintu wagiye uravuga. Umwanya udukundiye ntitwobimara ariko ibishoboka tukabivuga. N'ibyinshi wavuze hari ahantu wavuze ngo ni wahitamwa guca inyuma umugore wawe basi uzomucemwo n'umuntu ari seriye canke n'umuntu aboneka. Ninakomeye ngo uri kurigisha abagabo kuvanga abagore. Oya nukuri. Ati ni warinda wiyumvira kumuca inyuma. Wabikoze. Ukumva wakora ivyo bintu. Muca inyuma ku mugore basarengeye wawo. Biri seriye man. Washatse kuvuga. Ibaze nk'ubuci uca inyuma umuntu ari musi yamo havre. Ariko ndamuca inyuma no nkamuca basi kumurenze kuri urwo rugero uvuga. Oya nguma nitwa wamuciye inyuma. Ubwo witwa wamuciye inyuma mugabo apana kugendana n'abantu bari sana musi y'umugore wawe. Cuma ngo wamugaye. Hari ibintu abagabo bitwaza ngo urumva ngo muhira ngo ntamfata neza like mu bintu by'abakuze twatugiye mu bintu by'abakuze ngo hariho ngo ibintu umugore wanje ngo atankorera gashaka kuja kubikoresha undi mu mwana inyuma. Rero bijya bintu navyo umengo si sawa
kuko mu rugo nibaza ko ari ibintu byo guhuza en fait igituma je nayo mvuze muri iyo way hariho abantu nzi pe ubona mu buzima busanzwe ugasanga ni umupatron yiyubashe afise umugore mwiza asa neza amahera arayafise yo guhunga abakobwa beza mugabo ugaca usanga yirirwa arayerera ndahavuze washumengo ngo hareke gusa nahakemye hafi yo kugera kuri rya barabara hariya ugasanga ari mu bavuga ngo hari ziciriritse ugasanga ari mu tuntu twa nta kigenda vraiment ku buryo usanga n'izina ry'umenga ariko araricafuza rero sinariko ndabakonseya guca inyuma abagore babo biri seriye nyene biri seriye mugabo basi wabikoze korana ni ububwa n'umuntu basi bazovuga ati kameme byari bikwiye ati muga hajya hano nawe kweri wohagwa uravye nawe yego mugabo vraiment hari umupatro ugaca usanga nka Diko ari nanje ushize muri abo bapatro kwe hari umuntu uvuga Rina reka bagenda kugwiza ukuri ndinze nja muri iyo ngeso wumve kano ka ndinze mvuga ngo ndabigiyemo kubera ko nubundi wabivuze neza byose byo babyitwa ububwa uwo twohurirana ni we twojana kano kantu kumve nshaka kugera ko menga uri kurarema ubusumbasumbane dufate nko mu bagore bakora uwo mwuga uno musi harateye byinshi harangwa abasirayi queen harabidanaza mu buryo bwenyuje hari abandi bantu usanga mbere wo nibesha ko gusa rimwe rimwe bakinyavya muri ivyo bintu ko menga urinza bijamwe nimba ari ububwa buza kuba ari ububwa nyene bwose n'ububwa mugabo Diko nukuri wofu mugenda ku muntu yoga pe okay reka tubivuge uko abantu bakora ivyo bintu mpave ndabita rino zina ritaryoshe ngo indaya hariho indaya y'insirimu n'indaya fake ariko ivyo ntubizisha Diko indaya iparika muri arena n'iparika mu bwiza kuri katire nico kimwe mu kugura uguramwe ego to be honest kandi hageze n'ibiciro biba bitandukanye biratandukanye indaya yo muri arena ariyo mu bwiza kujya kare indaya yo muri arena inywa shisha mugiye mu bwiza inywa ifegi ya 500 kandi inzoga muri arena ni wacu kimwe niyo kujya kane muri commentaire bazashavuga ngo abimenye gute bazabe kubyata wa mukobwa ngo nawe nto ruhicisha ribe akora ina jewe nzi yarabatijwe mu mazi menshi arutse no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo Yesu yangiriye ubuntu nimba ari ikintu numva vraiment shibiri Imana ubuntu Imana yangiriye kumenya Imana biraryoshe mugabo nyine umugani wa ya commentaire nizere ko utigeze uguta kuri ntabwo naguseko mugabo ariko waranabuguse wo bivuga tumara amazi shetani dushingire nta Yesu ntabwo naguse ariko nabubonye ati rero mugabo nanjye niko navyumvira erega no gusororera umuntu muri arena no kumusororera mwasohotse muri quartier nko kuri katse canke kuri 11 hano hirya niho je nashatse kuvuga kare n'ibiciro burya numva atari cyo kimwe cyo kimwe sorry usanga bitandukanye nico rero washaka kuvuga uvuga icigwa kirimo numvise ntabwo hanura abantu gucana inyuma ariko uwo vyankiye akanabikora nabikore ku muntu muzima aho kuri level yiwe basi asambane kuri level yiwe mugabo sivyo ndiko ndabakonseya bariko mbwira abagabo batwisha abagore babo sino n'abagabo kenshi usanga baca inyuma abagore babo biva ku bagore ingene babanye undi rega Diko abagabo muri abana beza gose abagabo n'abana beza ivyo nawe urabizi ego pe gose urumva beza pe ese nawe umuntu mwiza nk'umugabo kuko abagabo ni juste respect nta kindi kintu na kimwe mukeneye hariho n'ukuntu abakobwa beza baravuga ngo kubera ko abakobwa babi like apparence ari baronka abagabo beza b'abanyamafaranga ako kantu bama bakibajije nibo babubaha haje niyo abagore abagabo ntibarongora umukobwa kubera ibyo afise cyane respect gusa umugabo wamwubashe mwabura ukaguma umwubaha yabuze ukaguma umwubaha nejo niyaronka kubera ko atogukunda abagore benshi iyo bagiye mu ngo bajana amanyama donc ushaka kujana amanyama ku mugabo Imana yaremye mbere wo vyemera gute aramutse ari mwiza umugani wawe akumva yuko kurata ubwiza mu rugo ari nk'ikintu yashesa akumva vyonyene ko bihagije inyuma naho beza baguma bavuka abagabo namwe ni musaza ayo mugabo se kugeza avuye ku isi urakoze nk'ubu nka wewe arongita amashe ifite inoti c'imyaka 20 cyo kuvuga ati bana mwana w'umugabo twagiye kandi ukira kubona yuko yinyagaza gusa nta kindi ntacyo bayinyagaza samahera se nivyo dushira imbere rego oya tinyagaza naho rina wava hagera yuko kwagaho utishikira rego bagiye guca amahera ntiwagiye kwagazanya
ego kubazehe kabisa. Akayaguha ukavuga ati ndazi kwa pasi tugikomeye imigongo. Hari ingorane. Ndaza kuhava nsimbireyo. Barapfuburiza apfu. Rwose. Muri byinshi wavuze waragarutse uranavuga ati mwa bakobwa mwe mwa bagore mwe mwitonde. Infection ziriko zirica abantu zitema zitongora. Wagarutse ku gitsina gore cyane. Ibintu bya infection navyo bizana nayo. Kuri yakako ariko turavuga y'abarenga ibigo. Oya, siyo nariko ndavuga. En fait jewe ndacari mu célibataire. Rero mba ndiko nisunga cyane ku bakobwa. Hariho infection ziri ubwoko butandukanye kandi kenshi bavuga bati abagore infection turazigendana. Ibizera ko ufu muyigendana quand même ari accident nka kurya umuntu agora malaria atayihamagaye. Mugari abandi bana rero usanga bagoye infection ugasanga ku kwezi kundwi yama yivuze infection. Kubera iki? Kubera kuryamana n'abantu benshi kandi adakunda. Iyo speech ndibuka ko ariko nayivuze. Ego nuko wabivuze. Ego wavuze ngo kubera kuryamana n'abantu benshi kandi udakunda. Ego. Namabimiriza cyane ku bakobwa kubabwira ati kora cyane. Kuko niba wakora cyane ntuzoryamana n'abahungu benshi udakunda. Uzoronka make yiwawe kandi ayo wabiri yakuye uzoyajya yababarira. Kuko urazi ko kuyabona bigoye. Mugabo ni wagenda kwa Diko akahaca nundi akahaca akaguha bitanu Berekimasa akahaca Petera akahaca Pacifique akahaca asante urumva rero ugaca usanga kandi kenshi iyo uriko urakorera ibintu by'amahera ni gake usanga habayemo n'ibintu byo kwikingira hariya ntuzi ivy'ukuyeyo hariya usibye ko imyuka mibi yoyo yigwiza incuro ugashukurawe n'ubugwayi hariya na hariya donc kandi hajya ngo haraca n'ibintu by'imyaku imyaku imyuka mibi urumva kuko uwo mujyamanye wese mubaye umubiri umwe uwo mubiri umwe n'abantu bangahe n'esprit zingahe zikugiyemo urumva kuko je suis sûr et certain bajya abana bose bidandaza n'ubuzima bubi mugabo ubuzima bubi kubera iki batinya gukora babiterwa n'ubuzima bubi batinya gukora ni na witonde oya hariya biterwa n'ubuzima muri no societe nzamaka menshi y'abantu waba ahubwo woja no kuri konti ukahasanga imiliyoni 1,000 kuvuga 1 billion mugabo no munsi ahubwo bari muri wa mugi gusa wavuga n'abasirayi queen biyubasha ushobora mugani wawe ko mushobora no kuryamana rimwe ukamusigira imodoka none nawe umva bitewe n'ubukene bajya niba bitewe n'ubukene mugabo babona ivyo bintu byuko ushobora kuba ari umusirayi queen yiyubasha usanga ari babakobwa bakangwa n'ubwiza mugabo batiyumvira kuri future ko abakobwa beza bashavuga ati reka tubibyaze umusaruro urumva donc akabona ko kugendana n'abantu benshi amahera menshi ari uwa danger no kesi bya danger bifisigiye mugabo rero n'abandi rero bagwara za infection baguma bidandaza kuba gutinya ku ruhadiko sino ubuzima wemeye guca muri situation zoyiva mu ihere and then ubu umuntu mwiza no kuvuga ntibatinya ubuzima bubi bemerewe barahasoringa maybe byo bashobora kubivamo none kugira ngo hajye bariko haridandaza bibaza ngo ajye amahera yacu bamarira ni kwambara neza ni kujya neza no kuba ahantu peut-être heza bihereraho n'ukuri nta yindi protocol urakoze cyane none rina umwereka umwana w'umukobwa abenshi ibintu bitembera mu mutwe n'ivyo nyene ni bake bicara bavuga ngo nzogura parcelle ngo nzogura inzu yiwa none umugana w'umwana w'umukobwa yambaye neza abantu heza arafungura neza yarangiza akiyunguruza uko ashatse wumvise ko we nabo baha imiduga ubundi buzima ahindiriye bwiza bundi nubwo numva bikwiri birahari ariko dikurazi ko tuzi imyaka dusigaje mu gutabu tuzi imyaka tumaze ngo n'ubuzi usigaje info obaye muri ubwo buzima muri yo standard ubu turimwo urabayeho neza do 25 à 35 reka rero winjiye muri menopause za 40 uracyari umusirayi queen uri si uko bakigushorera ko hakundi nimba ata parcelle wakoze cyangwa ngo kube warakoze projet uri si uko muri byo erega birahera kandi bajya bajama baguma bicaye ku kantu kavuga ngo bafite ama parcelle adahomba iki yego nakoro bari nukuri baribesha aho twahuye umunsi umwe ndavuga ati imana irarema kabisa ariko kubita haraho ngo imana yarampaye ngo parcelle ngo nzobirira mpaka vakamo umugana we ndibaza ati ese buryo ugeze mu myaka 40 kweri wa mugana we ko abagabo baba bariko mbe nabo babijamo bariko barirabira twa 18 kugeza kuri 27 no ku myaka 40 bazaba bakikwiruka ko nkuko bajya bonabonye banasaza ningo sinzi kurayibona ushobora guhora ku myaka 35 ukabona ni bibi yagiye neza bayisiga amavuta ari high class akazara hindura amakushe kushe zirahera minkanyare jiraza
ugasanga nta n'umwana ufise uko Slay Queen kwari urishi vizuri ngo upfumaho neza ari ngo gupfa nirimo ngo kubaho ni rimwe ngo no gupfa ni rimwe bagendera ntuzi imisi usigaje hari igihe Imana izokuzigama ugashikana 50-60 warabaye mu Slay Queen ata mugabo woronka urumva ata mwana wasize ugasanga ubaye muri future iyo wigenza neza mu gihe cyawe cya jeunesse yawe washima Imana disi nka diko ni ukuvuga ngo hamwe n'ivyo ku kantu gasa no gutinya ubuzima waragarutse no ku kantu kavuga ati wa mwana w'umukobwa we kumva ufise umuhungu wikundira ntibikubuze kugenda ngo umuhoye ubukene ati kubera yuko ushobora gusanga ahubwo amahirwe y'ubuzima bwawe ari ukugenda ugatangurana n'urya muntu aha naho hari iyihe nyigisho en fait ari ukuntu abakobwa twihaye ibintu byo kuvuga ngo urarindiriye mu diaspora umwe rero aba diaspora bagezweho turarindiriye aba diaspora nawe nk'ubusanga ufise nka batatu aganwa na mu sinaguye ari umuntu yambwiye ati nta muntu n'umwe ari mwabe no muntu adafise mu diaspora shuari je sindimo nukuri Imana imwe ijuru ndubaha Imana wabaye mu banki mugabo baramaze kukurondera vuba sinonka naho ndabakwiza pe kubera ko sico canjanye rega none ubanyira ikiri murabona ingene buzimvye rero sico canjanye nko umuntu akubwiye ati andika fagitire nzokurira inzu ya 5 umwana w'umukobwa na bya bindi vyose imbere akagusezeranya n'utuduga sawa sawa ni ibintu vyanka kubera kuri gusa sabe impakuri gusa nta kiguzi kihari behind uri suyo n'umuntu ari muri Amerika ico kiguzi se cyo kuremera ama wakera nazo kumbe wakera naho zizanana niko nibaza arakubwira ati ndaguha byose ariko nawe mwijoro fata ka video umperetse ego nizira ry'Imana je ndafise umugenzi atari n'umusheri umugenzi pe kunyira kubwira ko barazi ko abakobwa urazi ko dupfira mu matwi byo twumva mukobwa mucaniriye neza ko mushaka umurongo amatwi akayazibu nacho takora manje oya arazikura manje ico gihe kwari umujama yarigeze kubimbwira abimbwira nta bintu ndamurondera ko nta kintu kimwe nkorera ibintu vyadukanye gute ubara ngo do me something ego ndambwe ngo ntiwanyihenze ko ukuri waranyihenze ko pe muri abo sindimo oya nico kintu canye nutinya wewe sico ntinya muri jewe sikomeze kandi je sinamenyereye vya gusadika ukuri je namenyereye kuru nimba ari ikintu cyambere kimaze kunjohera mu isi y'Imana nukurya amahera yiwanje amahera nagize uko man wikorereye inzi ko nta muntu aza kumvuga ngo hajya ngo bijya yambaye ngo hajya ngo ari kajya ngo tabajewe ako kantu nakumva atangiye kubwira abajama tugenda muzi guheraye kugera he ako nyene rero ndetse nkunda no kubwira abakobwa ati genda usambe ongera usambagirike kubera ko wowe wabikeneye atari kubera inzara adiko nukuri biratera agasuzuguro kamona kantu sindakumvira nimba ubikora ugende ubikore ko nawe wabishatse mugabo ntugende kuvuga ngo hari igisuko nkeneye reka ngende naka ndamuhe Eden akingurira abo ngo hari mugarunda acavuga ati ubwo kano kantu ndanakibutsa ahubwo hari abakobwa benshi bavuga ngo ku buntu ho nitubitaka ati none haje ko amahera nawe ntiwo tumugokera ikirukuri oya bandi je rero sinzi ko meze nk'abandi riko nameze nk'abandi bazavuga bakwita umubona wo mu muci ndakura oya baramaze kubinyita pe kuri akabona azabana je twavanye ruguru kera nta numwe atagira mu muduga anambwira wowe uba hariya kubera kandi usangaga benshi basumbya n'ubwiza ego nukuri Imana imbabarira ntavyo nzi mugabo je bifitiye abazungu ariko ntavyibuha gambwira ibyo tuma baziguha nawe urabifise ego nukuri ubu bose bagendera mu ma jeep yabo banyo mu nzu nziza zagutse zisa neza baratwa twibera mu bubini wabo ya myobo yo mu ntuzeya mu tubini ahantu rero wenda vuga urumva rero ngira ngo n'ubuzima umuntu aba yifu akunda haje Ramadan umuntu asuzugura muzima busanzwe ariko rina si umuhungu we wese rega yitwaje amahera ca gusuzugura kubera kano kantu nako ari akantu ntemera cyane kubera ko mwumva yuko abahungu bafise amafaranga bose atarukundo bafise menga mukundanyuza kuri kwa professor amafaranga canke menga ntiyo kuba oya bijya nta muhungu afise amahera afise n'urukundo ruri pure uwo muntu aba afise Imana adiko muri we amahera adiko afise ingufu nyinshi ko bavuga bati cyo amahera makadashoboye ariko aragishobora ingufu z'amafaranga agadiko ingufu z'amahera agadiko yaguze umwana w'Imana reka oya amahera afise ingufu nyinshi wemera yuko umuhungu aronsa amahera adasubira kuba seriye mu rukundo oya abahungu barahinduka aronsa amahera n'abakobwa barahinduka mugabo abahungu nabo ni too much mugabo iyo ufise ubuntu n'Imana muri wewe amahera ntashobora gutwara uko ashaka
bamahera ashobora guhera. Ukuvuga urabandanya ugahagararira bwa buntu bwawe. Maze umuntu agukunze ata mpamvu gadika. Hajya mu wamukunze hari impamvu kana wabisigura. Reka ndabe. Oya impamvu yo itegereza kuba ihari. Gusa impamvu ahantu usanga zitandukaniye ni hehe? Nukuvuga ngo wenshobora kugukunda ndaguprofise ko bimwe byo kuryamana gusa. Canke nkagukunda mvuga ati Rina na ka diaspora kazi kuko hano n'abahungu ngo byarabateye aba diaspora bayafise. Zo profit inoti yewe. Niyo nayo nyene impamvu. Ariko nshobora no gukunda mvuga ati Rina ni umukobwa w'imico myiza ndamuproduce muri kazoza nabona ko yaba umugore w'ibanga akambera nyina w'abana. Niyo ni impamvu ariko si impamvu y'inyungu z'amarongo. Wakumvise? Nta rukundo rubura impamvu. Si impamvu ziba zitandukanye. Mugapana tuvuge ngo za mpamvu z'ubwiza like uko umuntu ateye bijya bintu nivyo je ntemereye. Oya ivyo wobyibeshako. Ivyo wobyibeshako ubushakashatsi bwo bwerekana ko umuntu mubana waramutse ugendeye kuri ivyo mu mezi 9 woba wamuhaza. Ndakumva. Nimba ntanavuze menshi menga bo bavuga amezi 3. Ndakumva. Woba wamuhimvye kabisa. Basi rero nuko jewe sinemera yuko abagabo basuzugura canke umuntu asuzugura. Shaga ndaravuga ngo yasise muri jewe. Oya. Ngo yasise muri wanje. Ngo yambaye muri wanje. Ngo ntari ubuzima ntibubandanye. Oya nukuri. Sasa uheraho hanura rero abakobwa ko ibokurikira urukundo nubwo umutipe yoba Kenya bakamukurikira. Kubera yuko n'abasiyoni ntibabutse ari basiyoni ntibabutse ari baziranotse. Hari igihe je mbona bamahiye benshi babana ugasanga ubuzima buryoshe kubera ko yamaze kuba mu mahi kandi bakiri mu busiribateri bitari bimeze gutyo. So rero ni byiza ko igikuru n'urukundo. Iyo umuntu wumvise wamukunda uri umugabo uri umugore ukumva ko uwo muhungu woshobora kumwubaha kubera umugabo. C'est tout. Ibyo byonyene birahari. Kufia ni uko mbele. Ubuzima ni Imana ibutanga. Habe hari urukundo ugezeyo mushobora kubironderana bigashoboka cyane. Waragarutse uranavuga ngo ingorane nyinshi ziri mu ngo uno munsi umbabarire bijya bintu rega impamvu byangumye mu mutwe nuko koko mbamona hari inyigisho ariko simba ashoboye kubisigura nkuko bisigura niyo mpamvu mvuga ati reka tubisharinga abantu. Waragarutse uranavuga ngo ingorane nyinshi ziri mu ngo uno munsi zinahagaze rimwe na rimwe kuba abagore batakiba satisfied kubijanye n'amabanga mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo abagore ntibacumva yuko bahimvye banogewe mu gikorwa. Aha naho washatse kuvuga iki? Aha naho nashatse nyene ni style mu bajene. Kuko abajene mu gihe cacu nitwe twitwara nabi cyane. Rero turitwara nabi ugasanga ejo biratugarukiye. Nariko ndavuga ko like ukuntu usanga abakobwa tugendana n'abahungu benshi. Style ni muri vya bindi nyene. Ufise poro wo mu mutwe, usundi wa manicure, ufise wa shopping. Kandi bose barahaca. Rero kandi Imana urabona hariho abavyibushe, hariho abonze, hariho abarebare, hariho abagufi. Ugasha usanga sawa. Ejo rero wowe ntuzumvuga Imana yakugeneye. Ugasha usanga urongowe n'umuntu mutari muzinanye canke mutigeze munabonana mu bijanye na rapport sexuel. Kubera abanguvura amabazi Imana. Badashurashura nuko ivyo ndabizi. Barahari pe. Ego. Nubwo ari bake. Ni bake muga barahari. Bariho. Kandi bashobora no kuba ari na benshi nta wamenye. Urumva? Ugashura rero n'umugabo wawe hariya kuko iyo umuntu agiye kurongorwa muvuga ngo ugiye kurya umuceri wawe wahora urya ugiye kwambara wahora wiyambika ikiba kikujanye hanini n'igihe wa mugano wo bakundanye n'abarebare ugatsindira mugufi. Sawa rero ugasanga muri satisfait muri bya bintu ugasha usanga naciye ntanga example kuri iyo speech ndavyibuka. Uramaze kubona abantu mu ngodi umugabo afise amahera umugore afise amahera batembera mu modoka mugabo n'induru mana zivahe zo nduru zivahe birahari kwe. Ugiye kuraba rero indip deep kuko abagabo mwebwe nta kibazo mugira. Atashitse rero umugore ugasha usanga yagiye kurondera twana twiri dutoyi dushobora kumubasha canke ameze nka kwa kundi canke agasubira mu ba ex. Wa mugabo nawe akunda icubahiro rero ashobora kwemera umugore akora ivyo bintu inyuma by'ububwa ngo amwemere yo kumusuzuguza ndega no kumusuzuguza nyene mu gihe abikoze ntabimenye hari ico bitwaye. Ntushobora kureka kubimenya none amahoro ko mu rugo atahaba nashobora kuba badiko ntajya n'abantu babanyeho barenga ibigo ariko bataracikana. Ndakuraha Imana wo mwijuru umwaka umwe 2 3 gahera kurenga ibigo diko uri umugore ufumona umugabo arenga ibigo. None ko hari amakaye y'abagore usanga bafise abana nka 4 mbo ntibyabizwe n'abantu benshi ahubwo usanga birazwi ko nk'umuri abo bana 4
harimwo babiri yavyaranye n'abandi bantu hanze mwibanga Oya, ntange kandi ivyo umugabo vyari yicaye vyinshi. aziko Bose ari gwiwe. Oya kweri ba Yozefu Murezi barimo. Nibo benshi. Naje hari abonzi. Yego rukuri kwibana. none yararinze arenga ibika akavyara abana bagakura imyaka nimba myinshi umugabo we watavyaze aho rero twaje tuvuga ko ari umugore w'ubwenge mugabo n'ubwenge buri satanike uravyumva mugore umva ntahari mu rugo nta respect hari kandi umuntu ntashobora kuja mw'ijuru diko ijuru ryo baba baranyuranye mugo umugabo ahari nimba atarabimenya ari nespa ko yitekaniye yifitiye amahoro yo mu mutima canke biri spirituel aragaruka akavyumva ugasanga bariko bararyagagurana atazi ico biba birashika kandi hari abantu bafise ibanga kandi hari n'abantu bihangana diko hariho umugabo aseda akavuga ati kugira ngo ntitwirirwe turiteza ingorane reka tunume abantu ntibatwumve iryo bari ibara akabitenyerera ego kweri yaramimenye ego kweri hariho abagabo b'umuhungu bafise ibanga birabahodi ukicara uzi ko mu bana bawe batatu harimo umugore yakuye hanze ivyo ubimenye mama ukabandanya mukuba ndeka ubimenye ntucamugira uko ico ni kinini urumva coco ni produit nini ukamenya yuko umugore wawe ahora aja kwamburira abana burya hari amasena ateye ubwoba kweri rebira umuntu mubana ukiyanka sena ubona yakuye impuzu ariko umunundi urubavu rwawe rero ivyo nukuri jewe je suis sûr ko ibintu vyinshi bisambura ingo ico kirimo aba ex kugira aba ex benshi si vyiza ego kuko hari igihe usubira mumwe mu ba ex yakora ivyo wumva ushimye neza ugasanga umugabo urumva ukashugumaye rero bishitse umugabo wakagufuma ni induru ni mishwana naho rero bizohava bikomera kuko abo businzi ureko urabibona abenshi baja kubaka ugasanga umuntu afise aba ex bake bahera kuri 30 kuduga mama we harimo n'abantu biza abantu nkuno munsi usanga mu mwaka akubwira yuko yakundanye n'abantu inda abo basigaye barongorwa ku myaka 30 haro n'abayirenza wumva nimba buri mwaka yakundana n'abantu bazoza kurongorwa afise aba ex banga kandi igiteye ubwoba n'ikimwe bavuga abantu bubi ikindi kintu gica giterana ubwoba gukundana ata sex irimwo biragoye kandi abo ngo mumenye na Lendi maride mukamwamaze kwinjira mu yego kweri biragwiriye hari n'abakobwa no musa kwishuriza ati se wewe ko kiri gute oya yedi ahubwo asanga atangiye kubwira abagenzi be ngo wapi kweri ngo wamutipe ngo ntarambaza kamo man nukuri isigeze hatemba nico gituma nukuri jewe mubona ipfuriza neza kuko ivyo bintu bifise mwe muyera usenga adiko na rimwe haragera igihe ukumva ko nyene hari ikintu udakwiye gukora urumva kuko kugendana n'abantu benshi eraga biva kuri bwa bukene n'ukuntu abakobwa batinya ku ruhadiko kuko mukora ibintu mani wumva ari kubera bikeneye birateye ubwoba bikore kubera bikeneye ariko rero none ganina ko atari bose bakijijwe kwa mukobwa we bigoye ko twabona societe abantu bose ari abakizwa nkaba numva uri kuragana ko menga umuntu muzima tuza kumurondera aho hantu bizohava bigorana bose bakizwa rega diko gukizwa canke gukizwa simakayo je siniko mvuga diko byanje byo mwisengero haleluya amina ozana oya unashobora gukizwa mu mutwe mu mutima kandi ukiha discipline n'ihangiro none ukagira ngo ubu abakobwa twese twafata decision abahungu bose iyo badusavye tukanka wibaza ngo ibintu by'ubusambanyi vyogwiriye gadiko oya ivyogwiriye kandi nibo bafata gongo cyose biva ku bakobwa twafata decision n'aba bantu bariko batera amagreve ngo baturongore bakurongore ufise iki muri wewe bigaragara uyu mwana wamubonye nawe je nabirize ku rubuga nibaza kanuri numfasha nuko byase kunteranya na bamwe nawe nyene arimo mvuga ati nibisanzwe umuntu kwitakambira ati ndongora muga nese nibaza umva akabazo kamwe nibaje sibye ko mengo wamaze no gutangira kurenga imico y'igihugu ese wowe uvuga ngo bakurongore ufise iki gituma umuntu yo kugira umugore yaribaza akantu gato umenga karatwengera mbega kuba honyene wowe uri kurabivuga uko kuntu uri kurabivuga urafise kweri kariti ituma umuntu yo kugira umugore mfasha kano kawe aha ndavyibutse nje numva mbabaye mu mutima iterambere ryabaye iterambere wabakora musigaye mwigira ku mbuga mukitakambira ngo nibaturongore mugabo raba abo bantu bashaka kurongorwa mu by'ukuri sije niko nabivuga nishiza mu gishingo c'abaga bivuga no makomantere urabo umuntu ashaka kurongorwa ukavuga ati no muntu wamushira mu rugo kwe arafise na garanti y'umwaka yo kumara umwaka kumara mu rugo umwaka ko mengo ni munini ukuntu nabibonye mbuze munini yo ni munini kweri urezi ndakubwira nukuri abantu b'Imana turakeneye Imana kweri turakeneye Yesu n'izina ry'Imana abantu iyo abakobwa bo bariko baraza ngo bajye hiti kuri izi mbuga bazoza bivugira n'ukuri ntazoza avuga ngo baturongore nawe yarakuvugiye Jaje naje umuntu gwagakwiza imyaka 40 ngo bakimurira iwabo mbega bana abantu bahevye inyo bose bajya abantu mwana we bana batero
Bwana materume yateye hano Garina tugire. urazi ibyo mwana akeneye Yesu ujya nta muntu akeneye ujya akeneye Yesu n'ukuri kwa Mungu Amaraso ya Yesu wowe nawe zira rero ko zibima ayogemo pe ujya nta jambo ry'umuntu ryo muhindura ari n'ukuri kw'Imana ujya akeneye kuboko kw'Imana mukari nerega ari wese ambwira ngo uno mwana mu mwitondeko ngo ashobora kuba bivuga atari bwo buzima bamwe nindagubesha ngo akaba ari yo we yiwe yo guhanura oya yo mana we yewe we natwe duhindura imirisho rero oya mubivuge mu birundi byabo oya amuga haro poste nabonye yesa akora kuri Facebook yaciye intege kabisa ntayo nza kuvuga bamba bari mama we diko ntubona ko dukeneye Imana n'ukuri malgré tout Imana turekeneye muri byose twese nta muntu yerijana kwijana twese turafise amafuti yacu twese turafise amapasi atari meza mugabo vraiment hariho ko exagera kweli mu kuvuga bazohore bivugira batavuga twese twese ntitwabuze oya kandi mugabo abarundi nabo barafise ingorane kandi bakunda bene bijya nyene uraza ama views agira uraza ama like agira mwana afise ama views ahubwo no kuraba nanje ndamusaba ikiganiro yo diko diko rero nk'abantu bakubaha nari nijya mvugo yikoreshaga diko kabishobora kweli yo diko naje no guheba wacumeba tworaba ikindi kirundi dukoresha diko hariho ibintu wamenyereje mu kanwa abandi bigoye ego kweli ntajya wogondora icyo mvugo nyene ukayishira uku yaba ariyo mpamvu wagarutse uranavuga ngo benshi ngo muri kino gihe mu bakobwa kuko ndakunda kuvuga abakobwa bagenzi bawe ati hari ikintu cateye c'uko menga basigaye bameze nk'amavoka basigaye bameze nk'imisigati banunuza ariko waraba nyuma ya byose ugasanga nyene agaciro kawe katakariye aho hantu iki kigwa naco kirakomeye speech nayo igeze ko ndagira ubwoba cyane nivyo umuntu akonona ingeso hamwe asigara ameze nk'umusigati bediko uramaze ko umuntu yama mu byaha misi yose cyangwa umuntu abaregwa misi yose bamvuze abakobwa abagabo je ntibanda amatwahuye uzaraba umukobwa nk'umukobwa wa 20 hariho umukobwa usanga afise nka 20 mugabo bivanye n'ivyo akora n'ingeso afise ugasanga asa n'umuntu wa 35 40 inzoga nyinshi gusamba cyane yego urabibona gusamba Asinagataho ni ibintu byo gusamba nyine mise ndakabona urabibona ugasanga umuntu isura yarakunje suko ashaje suko abuze cyo gufungura muga kubera ibintu akora n'ivyaha bamwe yego bigatuma umubiri uhinduka rero ndiko ndavuga ati benshi bameze nk'amavoka bakandaguzwa batagugwa urabibona abahungu arige baguterana ipasi kubyo wibaza none ko ndi mwiza ko naronka urugo hari ibintu utaraheba urumva mugabe iyo bifatiye decision birakunda urumva umuntu akazokujya cyambu cabo nyene ugasanga ugendana n'abantu mu byamamwo naciye ngaruka hampande yaho speech yaciye yikurikira yavuga ngo gendana n'umuntu uri sûr nico ukeneye gendana n'umuntu uziko ja muri relation juste ufise vision nimba ushaka kugira mariage ufise projet kuko urumva ubu biragoye kugendana n'umuntu ngo mubane igihe kinini mudakora des rapports sexuels nyene mbona babigize nk'umugenzo biragoye pe menga ni kizungu menga niho bikora kuri biragoye rero kugira ngo uzogira mu mahigwa umuntu aguhonje rimwe aguhonje kabiri aguhonje gatatu yumvira gushira mu rugo kandi agukenereye ari hakuronka kandi abantu bagomba kurongorana kugira ngo baje kubyara kugira ngo kandi babe satisfait n'ivyo bintu bari mu ngo zabo mugabo nimba je umpamagaye kwa mbere urandose kwa gatatu urandose reka dufate ko dusimbije naho nyene kubw'impamvu z'akazi waje wumvira kundongora gute igihe cyose ndonke ushaka hariho n'abasigaye ngo bahana amahorere ugasanga igihe baruhukiye kingana n'iminsi umukobwa yari mu bihe vyiwe sawa rero woshu uvyumvira gute umumama twayaza arambwira ati je nubatse ntabeshe mfatiye ku ncuro abantu baze bashobora gukora ico gikorwa ati rero n'abantu batubatse uno munsi usanga mu kwezi ceranda babikoze gusumya abantu bubatse sawa rero mugaje uzakorera zose vuga ndongora mbwa ntuvuge ngo muturongore muturongore nta bagabo babuze abagabo baruzi barahari nukuri benshi ariko barishara bakibaza ngo turongore bande apa yuko abahungu bubu bakunda abakobwa barondera basi bura mahera bura baskuntu wironderera basigira discipline urabe kubura umugabo werekane potential werekane ko ufise mu mutwe
utange n'icizigiro cejo hazoza. Yego bazi. Uwo mugabo ushumubura turabe. Apana vya bindi ngo twese ntitwaremewe kurongoka. Ewa iyo mvugo nayo nyene iracinege. Warayibonye ga? Warayibonye nawe? Ngo twese ntitwaremewe kurongorwa. Kandi Bibiliya itubwira yuko buri kigabo gifise ikigore cayo. Aha. N'ikigore wumva bigifise ikigabo. Urazi ko none bihera bavuga ngo urumva ngo mu bihugu runaka ngo usanga ngo ahantu hari abakobwa indwi ngo kugira ngo buzure ngo hoba hari umuhungu umwe. Biriya bintu nasanze ari ibintu biba kuri social media. Ni showbiz. Abagabo barahari Benshi kandi badahari naho ikintu coba giteye ubwoba arina n'icaha. N'icuko umukobwa wese no musi muhuye ategereza kukubwira yuko afise umuhungu bakundana. Namba abahungu ari baki uza gusanga hari abahungu baba bakunze abakobwa nk'indwi. Ugomba koka mugo ugasanga muri abo bakobwa harimo umwe hanze ijisho umuhungu umwe. Nimba ko kuko bavanga ibitigirengo vyahungu baragabanutse ariko biri mbwa je nizere ko abagabo bagihari c'abasore je nk'ubu ndaziranye n'abasore nzinanye nk'ubu n'abasore 200 mu gihe muri abo basore 200 nzinanye n'abakobwa 5. Noneho mvuga ko je nk'ubu abo bakobwa 5 no barangira badufasha no bafasha sawa kandi je abasore tuzinanye kandi baba bari seri n'abasore bazima basa kandi bafite indero bubaha Imana kabisa. Erega di kukumeze nabo mubwizo kugenda na bameze nk'ukumeze exactly bakubwira ati nyereka abagenzi bawe ndahita mbona icuri niko kuri kandi abagabo beza barahari je sindi muri bajya kwera ndizera ko abagabo beza bahari uhanura ikiro abagenzi bawe bihevye uno munsi bumva yuko menga botuma bibera abaslay queens botuma harona kandi kantu kateka avuga ngo ngire mpigo wumvyarira mwo bavuga basi abeho yaravyaye afise umwana Eden ubuzima bwiwe buhonereza abantu benshi bihevye ko atabagabo bagihari uwo basigira iki gisa n'icizere nimba koko gihari kugira bitware neza hama bitege banategura ingo zabo nziza bashobora kugira muri kazoza. Je ikintu ca mbere noba nkuhajamwo d'abord nukubanza ku accepta situation umuntu acamwe nta gihe na kimwe vyigera biryoshe nta gihe na kimwe n'abakire uyu munsi urumva ngo yahomvye ejo yaronse rero nimba uri mu gihe kitameze neza kitakubaniye neza d'abord izera Imana bize mbere ntitugira Imana plan ya kabiri naho uri kuraca mu bintu bigoye naho uri kurakubitika n'inzara naho uri kurakubitika n'ubukene menya ko mu ijuru hari Imana nimba wizera ko tuzopfa n'ubuzima twatwizera ko bubaho kubera ko tutizera ko Imana ibaho hejuru ya byose hariho Imana fa kwizera gusa wizera Imana wewe nimba warandamye ukabona ko ibi bintu ndiko ndabicamwo basi sawa j'accepte emera uce mu buzima buruhije ariko kandi mube kuhajeze abakobwa mwige kuruhakira mapema kuko hari ibintu utazoza kwiga a 30 a 25 nako nyene warakavuze yuko abakobwa bo batagishaka guhereza iminwe ibikorwa batagishaka gukora ni nkuko urabona n'umugabo abifise ejo agahwera none ahwereye wamenyereye kurya amahera yiwe gusa ntazohera niyo hari ufise abana 5 uzobarera gute bazovuga ko uri umuveve nta kigenda ataco wimariye rero ubuzima burashobora guhinduka anytime umwanya uwo ari wose rero bige gukora bige gusenga bige kwemera ibihe bicemwo nabi nta problem mugabo ejo bizohinduka mugabo ca mbere kwiga gukora nge gukora hari abantu uzomba none nk'umutahe woca hehe ngo uronka gute ico gihe nabwiye nti mu buyenzi murahabona singaho sindavuge hejuru mu buyenzi hajya diko impuzu ya 2005 ziriyo eko nukuri bivuze ko yogenda gatuma arangura ibihumbi 10 dukoresheje abantu bose ntibavuga ko ibihumbi 10 vyataye agaciro 10 uranguye impuzu zine ibihumbi 10 vyataye agaciro mu Burundi niko babivuga mugabo still niyo noti nkuru y'igihugu kandi ntugomba uhunga Burundi ntahuja ni wacu uri ngaha n'Imana yaduhezagiriye nubwo wogenda uzogaruka Imana ya aha muhira ataco wakoze ibihumbi 10 urabiranguje impuzu wowe hari umunsi urabona impuzu ya 5 uye tuvuga aho ugurira impuzu nimba bimaze gushikira impuzu ya 5 basi like nk'uma fashion oya hari impuzu ya 5 ibiri hejuru cyane urakoze rero ibiri hejuru wayiranguye angahe wayiranguye wavuze ko ushaka kwirangura 2000 sawa rero ibihumbi 10 vyungutse angahe kuko uranguye impuzu ya 2005 kubera kuza kwigurisha 5 wayiranguye angahe nukuba ibihumbi 10 bishobora kuvyara ibihumbi 50 bikavyara bingahe bikavyara bingahe je ndibuka nkitangura kudandaza nta kibanza nari mfise kandi ubu ndashobora kuba atasho mfise mugabo mbayeho nazi Bujumbura kwera wow neza nta muntu anyishuza nta nzu muheranye nta muntu numwe mfite ideni muvi nkora nta nimwe iri musi ya 3 million
ndiko wantu bizi oya filime zirabona ndabizi budget zitwara nga kwizina ry'Imana Imana iri mu ijuru nta muntu umwe arangabira 100 ngo shira muri movie ahera h'Imana hajya ni wewe n'ingodo yawe ego abanyamakuru bonyene ni bashaka kumfasha urumva rero ni mwiga gukora reka kubana ngo nta mahera ufite 10,000 birashaka kukugira umuntu akomeye yego Imana ndabaha niyo bakuhajeze musenge mureke ibintu byo kugendana n'abahungu ata projet mufise umubiri ukuriye wufate bavyumva ihe discipline kuko naho wo uhivye ushaka ni minota 2 minota 5 bibaye myinshi uravyibagiye ugiye muri rogre urumva bigutaye mu ngorane uzopfa ugihangayitse abana ma sister wari umugisha kubana nawe wakoze kuza naco norenza ko kuri ibi muheza gigwe everywhere you are bakunda cyane hasta la vista Dico Entertainment.